Ndini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike, intwari ibereye, ubutunzi n'ibindi vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no mu makungu. Nabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe muri mu gihugu c'u Burundi, abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari mu bihugu bigize umugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru kandi bakengurukira ko tubana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi hari amajambo yagiye arakunda gusubiramwo cane. Leta mvyeyi, leta nkozi, umunwa wose ubona ico ufungura, umufuka wose uronka amahera. Hari kwigenekerezo ya 20 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Leta Evariste Ndayishimiye niho yarahira, yarimwo abashikiranganje batandukanye bari bazwi muri ico gihe. Harimwo Alengiyome Bunyoni, Gervais Ndirakobuca ndetse n'abandi bashikiranganje bagiye batandukanye. Ubwo rero kuri iryo genekerezo yarahira Ndayishimiye niho yatangariza abarundi ko ashinze leta atayihuriye n'izindi zose zabayeho imbere yayo. Yavuze ko yo yitwa leta mvyeyi, leta nkozi. Mu majambo yiwe yagize ati: "Dusavye abarundi bose gushigikira iyi leta nshasha. Nkuko nabivuze, si leta ije gukora nk'izindi zatanguye, leta ije yitwa leta nkozi, leta mvyeyi. Tugira urunani rw'intamenwa, tuje inama kuvyokiza Uburundi n'abarundi. Tuyaga dukora tuyaga. Imana izodushoboza." Mu nshamake, Perezida Ndayishimiye yarahejeje kuvuga ko leta yarasubiriye yari y'ibinebwe kandi ko atari leta mvyeyi ahubwo yari nyuruje. Mu minsi yakurikiye, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yasigure babura amatari ko leta mvyeyi irongowe na Perezida Ndayishimiye nayo leta nkozi irongowe n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe Alengiyome Bunyoni. Imyaka 6 iraheze. Mu bari bagize iyo leta hasigayemwo umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere wenyene. Umukuru wa leta nkozi yavuye afatwa arapfungwa nawe yitwa umwansi w'igihugu. Yabujije kuboneka ibintu vyose abarundi bakeneye imbere yuko umukuru wa leta mvyeyi vyose avyifatira mu minwe. Inyuma yuko Alengiyome Bunyoni afashwe agapfungwa, ni vyinshi vyagaragaye mu gihugu. Gervais Ndirakobuca yaramusubiriye mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere, ariko nubwo yamusubiriye ibintu vyabandanije kuba bibi cyane ndetse no gukomeza kumunaniza. Varisito Ndayishimiye nkuko amakuru abivuga ngo n'umuntu kumuhanura biba bigoye cyane. Ndayishimiye numwe mu bantu rwose ataja yumvira ngo abamugira inama, kuko akenshi barakunze kugendera ku vyumviro vyiwe cyane, mbere n'umugira inama cyane mu bahanuzi biwe canke umuhanuye ntawe akaca mu maramaza mw'ikoraniro ry'abarundi bose. Kuva rero Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi, ni vyinshi vyagiye biragaragara mbere gushika naho yivugira ko we muri iyi myaka iheze yarakiri mu nyimenyerezo. Bamwe bati ese koko iya leta yagiye mu mwaka w'ibihumbi 2020 yari leta mvyeyi koko? Ni mu gihe indiri z'abarundi zabandanijwe kunyuruzwa n'iperereza. Henshi mu gihugu abanyagihugu barabura babo bakaja kurondera mu biro vy'iperereza cane mu busho bwaho bakababura. Mbere n'iburwa ryabo banyagihugu riraba amatohoza akaba kamizwe n'ingoma. Abarundi babananijwe kwicwa bagatabwa ibiziga mu bibanza bitandukanye maze bagahambwa gihutihuti batabanje kumenyekana. Ni kenshi hagiye haragaragara benshi mu banyagihugu bicwa mu ijoro ku murango abenegihugu babatora ibiziga bipfuza ko abamatohoza bagategekwa kubihamba gihutihuti, abandi nabo bakarindira ko abazogaruka bagaheba. Abantu batari bake baricwa nta matohoza akurikira kugeza no ku mushikiranganje Gabi Bugaga. Ivyabaye mu rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga vyarateye benshi ubwoba, nibwo benshi babonye koko atabutungane buhari. Gabi Bugaga yarishwe, mbere benshi bavuga ko ari isanganya yagize, gusa mu matohoza yakozwe n'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu vyaragaragaye ko Gabi Bugaga yishwe, ndetse no mu bashinze intahe biboneye iyo modokari umuduga wiwe ugenda ku muvuduko udasanzwe nabo ujanwa mu bigazi byo mu Rubirizi. Vyaragaragaye ndetse nabo bashinga intahe bavuga ko hari umwe mu bantu bari ngaho
yaje gutwarwa n'imodoka kamyonete double cabine y'ibiyo bitabona bivuga ko ari y'abakozi b'iperereza badasanzwe. Niho rero byagaragaye ko Gaby Bugaga ashobora kuba yarishwa azira amwe mu masoko ngo yariko aragwanira n'umwe mu bihangange. Abantu baraheze umunyororo ntibarekugwe, abantu barezwa na sentare bakaguma bapfunzwe. Urusha uwundi amahera aramupfungisha, mbere akaba ari n'abafise ijambo ryo gupfungurwa kwiwe. Ni benshi bagiye baraheze iminyororo yabo ntibarekugwe, ndetse n'abandi bakezwa na sentare, abandi nabo bagapfungwa nta cyaha kibagira, ariko ugasanga bamaze nk'imyaka 5 mu munyororo w'akarenganyo. Ngo nta yindi leta ari bwubahuke kugurisha abasirikare bayo nk'abacangero nk'uko abasesanguzi babivuga. Ibi vyagaragaye ko leta yagurishije abasirikare bayo nk'abacangero bagendeye ku ntambara irikira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi barungitswe inama nshinga amateka na nkenguza amateka zitabimenyeshejwe, ahubwo ku masezerano yabayeho hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Bamwe bati ese koko ya leta ni leta nkozi? Iyi niyo leta yahinduye amafaranga ibipapuro. Iyi ni ingingo yafashwe mu mwaka wa 2022 ifashwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iki ni igihe havugwa ihangana ridasanzwe mu mugambwe CNDD-FDD cyane cyane kubita bari mwirage rya nkuru nziza ndetse n'abari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye yagiriza abategetsi b'ico gihe ko amahera ko bagiye bararundarunda amahera muhera ku mihana yabo kandi mu mabanki yarabuze. Aribwo yafashe ingingo yo guhindura inote z'ibihumbi 10 maze atanga n'ikiringo gito cyo kuba bagiye guhinduza amanoti yabo ku bakozi begukire banki nkuru y'igihugu BRB. Ico gihe benshi mu bihangange barahaburiye amafaranga ndetse bituma n'ishavu riduga mu bihangange. Ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku rugero rurenga 200% muri imyaka 6. Igitoro, ifumbire, imiti, passport n'ibindi byinshi byahindutse akananira abahinga. Ku gitoro Evariste Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko vyose avyifatiye mu minwe, maze kuva ico gihe hashirwaho ishiramwe Prestige ryari risubiriye ishiramwe Interpetrol rivuga ko ibihanganye mu gihugu cy'u Burundi bari bafisemo imitahe ihambaye. Mu gushiraho rero ishiramwe Prestige benshi bakavuga ko ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ibi rwose ngo vyatumye igitoro kibura, mbere amafaranga akava mu banki nkuru y'igihugu agasimbira mu mifuko y'abategetsi bo bakabandanya birangurira imigambi yabo. Ifumbire yarabuze gushika n'aba abenegihugu barishe ifumbire yabo muri Fomi mwihinguriro Fomi, ariko gushika n'ubu bakaba batari bayironswa. Imiti, passport n'ibindi vyinshi. Ubukene bwarateye imiryango kugezaho abaganga, abigisha, intwazangoma mu gisirikare n'igipolisi zitamwo kuja gukora ikiyede Dubai, ikimotari Nairobi, Ijuba na Kampala, kurima muri Tanzania, kudandaza ibutike muri Zambia ndetse n'ibindi. Amabarabara menshi ni ubunyweye. Niyo leta yaduhaye Perezida afungura miliyoni 4 ku munsi, no kuvuga inshuro 11 amafaranga umukuru w'igihugu w'imbere yayo yafungura ku munsi. Bamwe bati ese koko imifuko yabuze amafaranga? Evariste Ndayishimiye yaje yemerera abarundi ko imifuko yose igiye kuzura amafaranga, none abenshi nayo bari bafise yagabuwemwo gatatu kubera ifaranga ryataye agaciro, mu gihe umukuru wa leta mvyeyi n'umuryango we ngo basa n'abariko barigabururira ku rugero rutangaje amatungo y'igihugu. Ngo leta mvyeyi leta nkozi ni kimwe mu binyoma bihambaye abarundi bahawe kuva bikukiye. Ngo na bene cyo basigaye bafise izoni ryo gusubiramwo ico kinyoma. Ndayishimiye we yivugira ko atakizi niyo leta iri, asaba abarundi kumufasha kwirondera kuko ngo leta yazimiye. Benshi rero bakavuga ko kuri ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu byinshi byayangaye cyane mu bisata bitandukanye, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata ca politike ndetse n'igisata c'imigenderanire n'andi makungu, gushika naho imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda zugagwa. Bakavuga ko ikirere cyonyene arico abifuza kugendera ivyo bihugu vyombi bokoresha. Ni mugihe kandi ibi biri gucya, mugihe kandi hari n'ibindi vyankenegwa bibura abenegihugu bakagoma babaza iyo biri, ndetse n'ikigo kibijejwe naco kikigumira mu gacerere. Iki ni ikibazo cy'amazi ndetse n'umuyaga nkuba. Bategetsi muve mu gacere mutorere inyishu y'ikena ry'amazi mu gisagara ca Gitega canke mutange imihoho. Aba nabo muri Regideso
Ku mugwa mukuru wa politiki Gitega harangwa imyidogo y'abanyagihugu ku ikena ry'amazi. Amakuru dukura muri ico gisagara kiza mu kibanza ca kabiri mu Burundi akavuga ko ikibazo c'amazi cabaye ndanse. Hari amakaritsiye ngashobora kumara iminsi myinshi batabonye nima mu mabombo. Aho twovuga nko muri karitsiye yayo ba Bwoga, Musave, Nyabisindu, Karera ndetse n'izindi. Mu guhangana n'iryo kena ry'amazi imiryango icitungwa no kuyagura ku mabido. Igiciro c'ibido imwe kirazimvye cyane kuko kigugwa hagati y'1500 ndetse n'ibihumbi 2000. Abandi bafise baratererekanya amafaranga atari make bagatuma ko ibiduga vya kizimyamwoto bikabazanira amazi mu mihana yabo. Hari amakuru tutararonkera ivyemezo bikwiye avuga ko imashini zirahari isoko rikwiragiza amazi mu gisagara ca Gitega zoba zitagikora neza, bikavuga ko amamashini yapfuye ntiyasanurwa iyo bari mu biriko birasongera isibe mu ikena ry'amazi mu gisagara ca Gitega. Hari umunyagihugu yatubwiye ko hari n'umuringo tutwara amazi umaze amezi arenga ane waratobotse, ariko n'ubu ukaba utarakogwa aho nyene mu gisagara ca Gitega. Uyu muringoti watobokeye mu kuzimu bigatuma amazi adudubiza akiseseka mw'ibarabara. Igitangaje cyo muringoti uri hafi cyane y'ikiremba cyo mukuru w'igihugu muri Bwoga. Abanyagihugu bahegereye ngo baragwirwa ko ata amafaranga ari yo gusanura uwo muringoti. Ni mugihe kandi benshi bavuga ko hazamo kandi n'akamwana wa mama mw'itangwa ry'amazi mu gisagara ca Gitega. Mu gihe hari abamara amezi abiri batabonye nima, hari abandi batanga ibiturire kuri Regideso. Iri akaba ari ishyirahamwe rijejwe gukwiragiza amazi n'umuyaga nkuba mu bene gihugu kigaca barungikira amazi. Akarero ka hafi ni amahoteli hamwe n'abakora akazi ko koza imiduga. Iyo migwi ibiri irafise uko ibivugana na Regideso bagaca bahabwa amazi. N'umunyagihugu asanzwe ku giti ciwe ngo arashobora kwivuganira n'abakorera mu gisata cyo gutanga amazi muri Regideso, maze ku noti y'ibihumbi 200 agaca ahabwa amazi mu kanya gato agava asubira gucika. Hambavu y'ibiturire amakaritsiye y'abamwe bategetsi ntiyigera buramwe amazi. Amasoko yacu akavuga ko mu gisagara ca Gitega avuga ko nko muri karitsiye Musinzira hatigera habura amazi kubera haba abategetsi batari bake. Bikavuga ko muri iyo karitsiye ari icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanzaba. George Nshimirimana atwara CNDD-FDD mu ntara ya Gitega nawe ni haba uramatari w'intara ya Gitega Rivoire Bigirimana hamwe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka nabo niho baba. Karitsiye Nyabututsi nayo ntiyigera ibura amazi kubera haba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka. Magarama nayo nuko nyene kuko haba Aviti Nibaruta arongora Regideso mu karere hamwe na Shatanya ibamwo abandi bategetsi batandukanye. Banyarucari rero usanga bariko bavoma amazi yo mu myonga akaba ariyo bakoresha mu miryango. Ayo mazi mabi agashira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu mu gihe abategetsi bavuga ko Uburundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040. Sawa gusa havugwa ikibazo c'amazi kuko no mu gisagara ca Ngozi naho abanyagihugu barasaba amazi ngo bigeze naho bibaza ko buba bari mu gihano. Hari ubutumwa bw'umwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Ngozi yagize ati: turasavye mu butumwa bw'abanyagihugu, turasavye uvugire abanyagihugu mu gisagara ca Ngozi. Turamaze indwi zitatu tutararonka amazi, ni kabiri na rimwe ingwara z'isukurike zigatera bene gihugu kumvo zuko ata amazi dufise. Igitangaje nk'ahitwa ku Kiborayo kurya kabiri rya Muyinga aho bogereza imiduga amazi ntigera kama. Wasanga amazi bariko baradandaza ibidimwe ku mafaranga 1000. Ni kwikaburimbo haba hari induru abantu bagwana, abategetsi barengana nta nuvuga. Abanyagihugu baribaza ngo impamvu amazi aza ku bituro vy'abadandaza ariko mu mihana yabo ntibigera bayabona. Turasavye ishiramwe Regideso na buramatari w'intara ya Butanyerera batabara bene gihugu bitabaye ivyo mu misi korera iramara abantu. Nk'ahitwa Rusuguti muri zone Ngozi hoho ukwezi kuraheze ndetse twibaza ko ari ibihano twoba turimwo. Kuri iki kibazo kijanye n'ikena ry'amazi benshi barabigarukako habe mu bene gihugu ngo indongozi zo iki kibazo gisa naho kitaziraje ishinga nkuko bamwe babivuga. Bamwe bakavuga ko indongozi ziri mu bantu ba mbere bamenye bakagombye kumenya ibibazo vyegukira bene gihugu, ariko nazo kuko umukuru w'igihugu ngo yivugiye ko leta yazimiye ngo ubu ntaco bakivuga.
Urundi bwugarijwe n'ibibazo byinshi mu gihe abategeka igihugu bo bibereye mu bibungukira ku gatwe kabo gusa. Giras Ndabirabe wase asorukira bene gihugu niwe yobutabarije abanyagisagara bo muri Gitega ndetse n'ahandi hose ku kibazo cy'amazi. Yamara nankeka ko inyisha yerutse guha abadandaza b'Ingozi ngare yoha abanyagitega. Genda muyironderere. Umukuru w'igihugu Vice Ndashimiye nawe ari mu batanga intumbero kuri iki kibazo ngariko nankeka ko ashobora kuba avuga ko atomenya ko igisagara ca Gitega gikenya amazi mu gihe iwe ayafise. Abakagendera ku majambo yigeze gutambutsa avuga ko abanyagihugu bavuga ko bashonje ndetse bakeneye n'igitoro ko bogenda kuvyironderera. Ngo sinzi ko Reverano Ndikuriyo nawe yoba avuga ko n'ikibazo c'amazi kizokemuka abarundi bashora amavoka mu mwaka w'2029. Ni mu gihe benshi bavuga ko hari abategetsi bakurikira bo batewa kama kugira ngo bahagurukire ikibazo c'amazi mu bisagara bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Aha harimwo babura amatari b'intara. Ikibazo c'amazi mu ntara batwara kigomba kuba vyutsa mu gatondo ka kare ndetse bakagitorera inyishu. Ese nibave mu gacere kandi babwire abanyagihugu babo abo barongoye ico bagiye kugikorako. Hakaza umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Robert Manigomba ni ukuvuga ko ikena ry'amazi mu bisagara bitandukanye taco ariziko. Regideso irongoye niyo ifise inyishu. Nibafatanye na babura amatari b'intara bagendere ibisagara bitandukanye babwire aje bagowe cyane kuri ico kibazo. Hakaza kandi umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu Hassan Kibeya ahageze nawe kwigena ry'amazi nawe kuko biri mu vyajejwe. Iki kandi kikaza ari ikibazo c'inkora mutima ku banegihugu no ku gihugu. Nawe nafe mu gace rerabwira abarundi bumva aho bahagaze kwikena ry'amazi mu gihugu. Hakaza umushikiranganje wa mbere Nestor Nahnuye akava mu gace nawe ndetse agatumiza ko n'aba bategetsi bose batandukanye bafise mu minwe ibirabana n'ico kibazo kugira ngo abumvirize ndetse yumvirize nibagoye hama leta igitorera inyishu. Wanyuma aza n'umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye kuko ari we yitwa ko ari umuvyeyi w'abarundi. Uyu rero ikena ry'ivyankenerwa mu gihugu vyose nawe yotumije ko abo bose yashizeho mu bisata bitandukanye kugira ngo bamusigurire igituma ivyo bajejwe batabikora neza mu gihe abene gihugu bo bama bari mu marira. Mu yandi makuru reka tuyabandaniza mu gisata cyo kumenyesha amakuru aho bagira bati umumenyesha amakuru ararekuriwe n'amategeko gufata amasanamu ahatari mu bibanza n'ibintu bikingiwe n'amategeko. Eka aranarekuriwe no gutangaza inkuru zigenewe bose no kugira ico azivuze ko. Nkuko tubisoma mu gitabo c'ibwirizwa nimero 1/21 ryo kugenekerezo ya 12 mu kakaro umwaka w'2024 rihindura ibwirizwa nimero 1/19 ryo kugenekerezo ya 14 Nyakanga umwaka w'2018 rihindura ibwirizwa nimero 1/15 ryo kugenekerezo y'icenda Rusama umwaka w'2015 rigenga ivyerekeye kumenyesha amakuru mu Burundi. Nkuko biri mu gace ka mbere kavuga ivyerekeye uburenganzira bw'abamenyesha amakuru n'ivyo bategerejwe, ingingo ya 53 ivuga ko umumenyesha amakuru afise uburenganzira bwo gutaka kose ku Burundi bwo gukingirwa wenyene ubwiwe n'ibikoresho vyiwe vy'akazi ahatari mu bibanza n'ibintu biba bikingiwe n'amategeko. Iyo ngingo nyine ivuga ko atawushobora kubuza umumenyesha amakuru gufatana amasanamu y'ibiriko biraba, gutangaza inkuru zigenewe bose no kugira ico abivuzeko. Nayo ingingo ya 58 y'ico gitabo nyene ivuga ko uburenganzira bwe bwo kumenyesha amakuru umumenyesha amakuru ategerezwa kubahiriza amabwirizwa n'amategeko asanzwe akurikizwa. Umumenyesha amakuru kandi ntashobora kwemera gutegwa igitsure mu ntumbero yo gushikiriza amakuru yiwe y'ukuri yatohoje. Ico asabwa no gutanga amakuru atahengamiye kandi afise aho yayakuye ari ay'ukuri kandi akaba yateguwe neza. Ingingo ya 57 nayo ikavuga ko iribwirizwa rigenga kumenyesha amakuru itegerezwa no gukingira utanze amakuru. Ngarira amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone ni utarafyonda ko kugira ngo tushikikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje baraba mu mbere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuza TV rero Imana bahezegeye mu koko byanyu bya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro tubashikiriza vyo birabandanya.